Tware ya Fizi neza na neza lokalite Minembwe agace nka Timbiya Ngoma Budabadaba na gace kari karaberamo imigwano myinshi kuno munsi guhera igihe cy'isaha 1:45 coalition FRDC ndavuga Wazalendo FDNB FRDC bagavye ibitero bikomeye ahasanzwe hari birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF hano muri Timbiya muri Ngoma no muri Budabadaba mwumve yuko bino bitero byabereye isaha imwe kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 30 kwezi kwa11 uno mwaka turimo. Ibi turaje tubabwire uko ibintu byifashe muri rusange turi ngaho nyene hafi ya Minembwe plutôt aha muri Mwenga neza na neza muri Rugezi naho imigwano ntiyoroshe imigwano irakomeye aho Wazalendo itariko irorohereza na buke zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zisanzwe zeri ngaha muri ino territoire. Bituraje tubabwire imuzi n'umuzingo tubabwire uko ibintu byifashe muri rusange tutubagiye kubeshuza bimwe mu bihuha biriko biravugwa ijya nino cyane ndavuga nk'iki gihuha kiro kiratangazwa cyane gisigwa imbere n'uyu koloneli Wiringoma avuga yuko ngo basirikare b'u Burundi ngo bapfiriye muri Mwenga ngo bariko barahambwa mu binogo rusangi ahanyene muri ino territoire. Ibi turaje tubive imuzi n'umuzingo tubabwire uko amakuru yifashe kugeza no masaha turiko turavugana. Ariko imbere ko twinjira amakuru yacu y'uno munsi manze shimire cyane abantu bose badukurikirana, abantu bose dukunda kubana mu biganiro byacu, abantu bose bamana ntaryo batabintagoheka kumviriza amakuru y'umutekano mu karere, amakuru y'imigwano iriko irabera muri Kongo, amakuru yose ya politike na diplomasi ngaha kuri BM4 Please. Genda kubwire ubanze making sure ko amaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibandanye bibashikira atakibazo na kimwe. Rero ndaramuki cyane abadukurikirana bose aho baherereye abani ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, Iburayi, Amerika, reka na Aziya, mu mpande zine z'isi. Tubaramutse tubaye n'ikaze mwakino iganiro cacu cuno munsi. Uno munsi twabwira yuko ari undi munsi udasanzwe mu misi muri ino misi hariko haraba imigwano idasanzwe. Kuri uno munsi ubugerekezo rya 30 M23 tigwaneho imaze itaranywa n'agacayi itaraniho umura mu maso niho bazindura bumva ibitero bikomeye cyane bariko baragabwaho na coalition ya FRDC. Ibi ku bantu twabanye mu kiganiro cikibiriraho twayifatiye umwanya turabiyaga ko, ariko ndavuga ati ngaha kuri BF itonda turabayagiye ibijanye n'amakuru y'urugamba uko vyifashe muri rusange ngaha ku butaka bwa Kongo. Ku gihe cy'isaha 1:45 niho Wazalendo yari tanguye kwatsa umuriro iwakiza kunyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zisanzwe ziri muri ino locality neza na neza aha navuze muri za Timbiya Ngoma na Budabadaba. Amakuru dufise nuko inyeshamba zitari nke zatwigwaneho imirambo yazo yari imaze kubigaragara. Aba Wazalendo bari ku mirongo y'urugamba baza bamaze kuba badusangiza amafoto y'ukungene biriko biragenda. Wodukurikirana utarabona n'amafoto y'abatwigwaneho canke izinyeshamba za RDF zitavuga mirongo y'urugamba urahawe ikaze mu groupe yacu WhatsApp. Turabashiririkira muri commentaire ya mbere raba ngaha muri commentaire ya mbere maze winjire nawe uzurakurikirana amafoto n'amavideo biba byabereye ku mirongo y'urugamba. Uraza kubona abo batwigwaneho kuri no munsi n'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bari bamaze kuba basiga ubuzima muri no migwano yari kiraba. Imigwano hageze amasaha saa 6 imigwano ikibandanya, aho amakuru dufise Wazalendo bari bamaze kutwemeza yuko bamaze guhitana inyeshamba zigera ku 27 ahanyene muri ubu buce bugera kuri butatu. Rero batubwiye ati murindire mugume hafi kumbure urugamba ni rugabanuka cyane ni rurangira turaza kuba tubaha amafoto uko ibintu byifashe ko wo warondera wasanga ari kuri floor, wo warondera wasanga ari muri occupation n'ibindi bigatuma mutari ko muravugana neza. Ariko zimwe mu foto zaranze urugamba bari bamaze kuba bazima
kumbure abazikeneye barashobora kwinjira mu group yacu WhatsApp canke bakadutaginga kuri nimero baza kubona kugira ngo dushobore kubasangiza ibiri kuranga imirongo y'urugamba. Ibibaye muri Minembwe bibaye inyuma y'imisi igera kuri 2 novuga yuko Sukhoi SI-55 ndetse n'amadrone ya FARDC yari yahibasiye mu kuhatera ibikompora biremye ahari birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kuri no munsi naho tumvise bongeye kubataka yindi nshuro. Ni mu gihe coalition ya M23 yo n'ubu igikomeza ivuga yuko ari ingabo z'Uburundi ziriko zirasotera gukora itsembatsemba hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ni ibintu abantu bamaze kumenyera, ni ibintu zino nyeshamba zivuga inshuro nyinshi, ni ibintu umuntu atofatira ko umugabo iyo bariko barakora ibintu nk'ibi nuko baba bariko baracafuza igisirikare cy'u Burundi kugira ngo amakungu akibone nabi bagifatira ibihano bibaye ngombwa. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, ibintu biri ku yindi mpwemu. Inyeshamba ziriko zirakubitwa ovyo, ziriko zirakubitwa, abene gihugu benshi bakomeza guhunga bava muri Minembwe, abene gihugu benshi bakomeza kwinyegeza mu mazu, abene gihugu benshi ubu ngaha muri Minembwe ntaco bagikora kubera ko ubwoba bwuko bashobora guhitanwa n'imigwano iriko irabera ngaha muri bino bice nyene biriko biraberamwo zino ntambara navuga ko zidasanzwe. Rero abene gihugu benshi bakomeza guhunga ibice vya Minembwe berekeza mu bindi bice bitarimwo imigwano. Twarabibabwiye kumbura bashobora kuba bumvise akamo ka leta y'u Burundi, Igisirikare cy'u Burundi cyabategetse kuvayo kugira ngo bashobore kuvavanwa na zinyanyeshamba, kugira nibaramuka barashe zinyanyeshamba ntihazogire amabar perdu canke donc umwene gihugu ashobora kugwa mu mporero bivuye kuko zinyanyeshamba zinyegeje hariya mu misozi miremire ya Fizi. Rero nobabwira yuko aha muri Minembwe ibintu kugira sasa z'umurango ibintu byari bikibandanya, ingwano yari ikiri nyinshi, ariko turakomeza tubahigira amakuru yaho ngene bimeze. Hari benshi bariko batubaza ati none Minembwe ifiswe nabandi, ko twumva habaye ibigwano Minembwe ifiswe nabandi, ariko nagenda babwire yuko Minembwe iri mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Minembwe ari ikiri rero ku bantu bariko baratubaza ikibazo mu cumbe, Minembwe iracari mu minwe y'inyeshamba, ndetse n'ikibuga c'indege ca Minembwe naco kiracari mu minwe y'izi nkorabara z'igihugu cy'u Rwanda. Rero ngaho reka tube turangije ngaho ino nkuru ya Minembwe, kumbure nituronka amakuru tuza kugerageza kuyabasangiza kugira ngo dushobore kubaha ukuri kw'ingene biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Reka rero tuje muri teritware ya Mwenga, neza muri Rugezi. Teritware ya Mwenga ni teritware imaze iminsi iriko iraberamo amasibaniro, aho mbere no munsi propaganda bariko barakoresha bavuga yuko ikirere cy'u Burundi cyasizeyo ubuzima ngaha muri Mwenga, nubwo twagiye turabazina amaprove yerekana yuko ivyo bariko baravuga ari rementanya, ari ububeshi nabone batari fiere y'ivyo bariko baravuga. Rero mwumve yuko aha muri Rugezi ibintu ntivyari vyoroshe. Muri Rugezi kuri no munsi naho hazinduriye imigwano idasanzwe, aho Wazalendo yari yamenye amakuru yuko aha muri Rugezi hariho agace inyeshamba zabaye infiltre ngaho muri Mwenga neza muri Rugezi aho ziri, maze Wazalendo ayo makuru iba yamaze kuyaronka. Niho novuga yuko yaciye itegura ibitero vy'ikibiriraho, maze iza konona bino birindiro, iza kurasa bikomeye bino birindiro by'inyeshamba zagomba gushinga ngaha muri Rugezi. Amakuru dufise nuko zino nyeshamba zashoboye guca zishwiragira mu mashamba. Wazalendo twamwe bavuga ati aba bagabo n'abatlete ni bakimbizi kuko ngo birutse kabisa. Amakuru dufise nuko inyeshamba zamaze gushinga muri Rugezi zirutse kabisa, agatsinzi gakora ku gakomokomo. Niyo makuru dufise, niyo makuru yizewe, niyo nkuru novuga yuko iriko iravugwa mu Wazalendo. Novuga rero novuga yuko ari Wazalendo yongeye kwitera agateka, mu gihe propaganda y'u Rwanda iriko iravuga yuko aha muri Mwenga, ndavuga muri Mwenga yose muri rusangi, ngo Wazalendo ngo baza barahavuye, ngo FARDC zarahavuye, ngo hakaba hariko hararesista ingabo z'Uburundi ngo zisigaye ngaha ku butaka
bwa Mwenga, aha muri Mwenga. Ariko aha muri Mwenga icyo twababwira nuko ingabo za wazalendo zikihari na FARDC zikihari, kuko ino operation ntabwo ari abarundi bayikoze iyo muri Rugezi. Iyi operation yakozwe n'ingabo za wazalendo FARDC, nangabo y'u Burundi yigeze ija kuri fro kugira ngo irase zino nyeshamba wapi kabisa. Rero amakuru dufite nuko abagera kuri 4 babo wazalendo bashoboye kuca bakomereka, ariko batubwiye yuko bahise babajana kubavuza kugira ngo bashobore kwitabwaho, kiretse yuko banatubwiye yuko imirambo igera kuri 3 y'abasikare ba M23 ariyo yahise igaragara, kumbure n'iyindi ishobora kugaragara umwanya n'umwanya. Rero zino nyeshamba murumva ko zigiramiwe, nubwo zigerageza gutera imigeri bavuga yuko atawupfa adasanzwe. Muri make tugerageje kuraba ingwano yase, turumva ngo badivansinze muga ugaca usanga badivansinze bagavye operation ari abantu bangahe, ari bantu 100 basanga hashitse 2 bonyene. Rero ukwiyahura mbere wanashima, sinzi ko maze mu masi mbona yuko ibice byose bibafata batabiragamamwe, ibice byose bafata ntabwo babigamamwe, bahita bahasohorwa atakibazo na kimwe. Rero nta wogira ku bwoba kubijanye n'amatake yabo, kumbure n'amatake amara umwanya muto ugasanga nta kivuyemo. Rero aha muri Rugezi mwumve yuko naho imigwano yazindurijemo no mu masaha aya ngaya, imigwano iracaba, kumbure nayo ni inkuru ifise script, ni inkuru ifise urukurikirane kugira ngo dukomeze tubarondera andi makuru, tubashakira andi makuru, kuko ubona yuko hari benshi babaca baguma bikika mukiza maze bakazana amakuru yo guhuruza, bakazana amakuru y'ibinyoma, bigatuma umuntu abura icyo afata n'icareka. Rero mwumve yuko izi nyeshamba ziremvye propaganda, tumaze kuba tuyihimba, nta byinshi twayivugako. Rero reka yoze inkuru mu Rugezi kumbure dusimbire kuri aya majambo Wiringoma yashoboye kubatangaza, aho yavuze yuko ingabo z'ubundi FDNB ngo zaguye mu migambo mu migwano yo muri Mwenga, ngo zashoboye gufubwa mu binogo rusangi ku munsi w'ejo igenekerezo rya 29. Ariko ikintu twagisobanuye inshuro nyinshi, haba muri live ya kare twazinduriyemo canke muri live ya twakoze ejo mu masaha y'ijoro kuri channel ya Nyere BF, twarababwiye uburyo y'abaryo banatara abarundi, kandi twaranababwiye ati umuntu ashaka ubusobanuro bwimbitse, ntabwo ibintu byose dukwiye kubivugana kuri plateau, arahawe ikaza akatwandikira kuri email, hama tukabandanya tumubwira ukuri, tumusobanure, tumwereke ko atari abarundi. Noneho no mu masura biraboneka, yes biraboneka, kandi two bitindaho, kuko iyo abara abarundi ndazi yuko iyo abara abarundi nanga aba yabwiza icyo bivuga ko, ndazi yuko mu Rwanda nubwo n'ubu bariko barasaramwa bagize icyo bivuga ko. Ariko rero mwumve yuko ibi bintu atari vyanyavyo, n'ubu bakomeza bataka yuko ingabo z'u Burundi zova muri hariya mu misozi miremire ya Fizi, ahubwo zikaza mu gisagara. Ikindi kiganiro cyatambutse kumenyesha kure y'umuntu akura mu kwa M23 avuga ati ntabwo M23 ukeneye u Burundi, ahubwo M23 iragomba yuko abasirikare b'abarundi bari hariya mu misozi miremire ya Uvira yuko bovayo bakaza gucunga Uvira bakiri mu gisagara. Urumva baragomba yuko ngo bova mu minembwe n'ahandi, kumbure ibintu kwifadikiza ibyatsi niko bivuga kugira ngo barabe yuko ingabo z'u Burundi zobatezurira. Ariko ico tubabwira nuko ivyo bakoze byose byarase, ntivyumvirijwe, baragerageje guca mu makungu baracahe, ariko babaye nkimbwa isuze mu muyaga. Mwarumvise nabo yamamaza bari muri Amerika, muri Arizona, bandikira umuguverineri waho, birangira batumye amananiza. Rero mwumve yuko zimenyesha bazikomeje gukubitwa wakuba, zikomeje guta wakuba plito, ahubwo zigeze mu marembera. Rero singomba kubarambira, ndibaza twabanyereza muri no camake y'amakuru, kandi nizera yuko twongera guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Tuzabivuza kuze turabaha incamake y'amakuru y'ibiri kwera ku murongo y'urugamba. Ariko mu kanya ndabatumiye mu kiganiro tuza kurabira hamwe kubijanye n'urupfu rwa General Sematama, nyamba ari byo kuko, ariko nyamba atari byo navyo tubisiga habona. Nabonye n'ikibazo cyabonye kigaruka kenshi, ikibazo abantu benshi boneka yuko bafitiye ihamu yo kumenya, ariko nababwira yuko turi kumwe namwe kugira ngo tuzi kubasangiza iyo nkuru
mbese mushaka tuza kwikora mu buryo buri live kugira ngo dukomeze duhana ivyiyumviro. Reka ndabashimire ndanabakengurukire mwebwe bose tubona kino kiganiro, ndizera yuko byishimwa byumvise, kumbure turongera mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.